Apotre none uhagaze hehe hagati iyo mico ibiri hagati ya Museveni amazi kw'imyaka 40 ari ku butegetsi hamwe na Bobi Wine w'imyaka 43 ashaka guhindura Ubuganda uhagaze hehe? Bo ico kibazo Museveni yashishuye. Hamaze iminsi hari imvugo yagiriza imbonera kure ko arizo zikora amabi mu gihugu bigatuma umutekano uhungabana no mu karere ko mbega koko benshi bakavuga ko zitegerezwa kuvanaho zo bari ivyo cyane imbonera kure mbega koko niki nibande Eka. Ico kijambo urwo rurimbo rw'imbonera kure n'uruvino rushaje. Uruvino rushaje abantu kuko mu bisanzwe urwarwa rw'imbonera kure n'urwarwa nk'urundi rwaruka. Iyo uvuze mu imbonera kure ngo zabaye mbi. Ni vya bintu bya globalization je ntemera. Bimaze igihe biriko biravugwa cyane ku maradi atandukanye kuri hanze y'undi ndetse n'imesha makuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda nk'ama space avuga kutumvikana gukomeye hagati ya president wacu Evariste Ndayishimiye ndetse na secrétaire général Reveriye ndi kuri wa Sende Defted ariko kandi usanzwe kurikirana politiki hagufi kandi politiki yo mu karere iyo hatanguye kuvuga amajambo nk'ayo onya yuko ari kutumvikana hagati y'abantu babiri bakomeye mu mugambwe bega ntaba harimo akantu gateye ubwoba mu gihe avuga ati Burundi nibwo bumbereye intambwe yo gushika ku nyungu zanje cyane cyane muri izi ntambara bariko baratera mu karere bindi vuga abayifuza ikintu cotuma ico gihugu kimubangamiye kigira ingorane kigatangaza inguvu kigatangaza inkomezi vyoshoboka hoho ko bohava batavuga rumwe oya bo ubwa mbere hoho kutavuga rumwe abantu birashoboka bica bihurira hehe n'ikibazo bamaze iminsi babaza nyine cyo mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ati mbega umwaka wa 2027 mbega uzitoza nuzo umukandida nawe akabishura ati mbega mubizi gute ko nzoba ngihari aho hantu ntacatangura gutera amakenga ati president yo bafise amakuru y'abantu babashaka kumwica cyangwa bashaka kumugira nabi Apotre Mbayahaga abateri baki bavuga ko wewe uvugira umukuru w'igihugu ko mbere kenshi message ushikiriza ari wewe aba yagutumye abandi nabo bati uvugira intwaro ya Sende Defted kandi ko wama ushiga ubutegetsi mbega nivyo ndakurahiye imisi yose nzobaho sinzigera ngwanya leta jewe nta n'umunsi wari ibyo rero ntiduhave tujya kubivugiramo ngo tujemo akazu yazi niki nukuri ibyo babimenye kindi nacyo genzo kwama ndi mu ruhande wa leta M23 yaraye isohoye itangazo yandikira oni ko yaraye isohotse mu gisagara ca Uvira Burundu ariko igasaba oni yuko bashira abantu badahagaze ku ruhande na rumwe Apotre zimvugo zisigura iki zo kwama bavuga ko bavuyeyo iririgize kabiri bavuga ko bavuyeyo irikete mbega risigura iki mbe ndakubajeje ko nabonye kete ryanditswe na nanga sivyo akari basinye yandikira oni igihe Amerika telefone ivuga ati ni muve ngaho hantu mu buvira muhare kure n'ingoga hari umuntu yigaza hamagara nanga arinda yandika shaki ko tuzi ndahajya bazohava turakwebwe ko unya barakwije umwaka naho imyaka 2 so bavuga yuko Kongo iteza kugarukana imbibe zayo zose uko zingana integralité territoriale zavyumva baravuze ko ngoma izova ngo nabukavu wowe uvuye ahantu ukavuga ngo mugabo ngo twagomba ngo hace haza ngo inteko za ONU ngo zikingira bene gihugu nkuko menga Kongo ntigira igipolisi ntigira ingabo ntigira administration bo bico bagejwe n'ikime gusa no kuhava none kwandika ikete ngo mvuye muri Uvira iyo zo kwandika ati ndavuye Bukavu asubira avuga ati ndavuye Igoma hanyuma ni vya bindi bavuga ati mubeshi uramuherekeza gushika ku irembo mwiri mvugo rero u Rwanda ruri ko rugomba kuvuga imvugo zibiri ruvuze ngo sigo ruriyo ngo nta mutekano uri kuvugabanya muri Kongo uvuga ati none hawasinyiye je musi kabare yigeze kubivuga ati aka karere kose twarakayogoje nta na hamwe tutononye uravyumva tinikimenya twe ntaho twa tukiyoka tuja ngo batwakire kuko mu bisanzwe y'ugumire resista kandi barakubira ati boho reka uhana baraho babandanya bapfa bibazo ikintu kirindire ba makenga ni makenga ibyo avuga nibyo kuko ntashobora kuja ngo wasuye kuja mu gisirikare cya Kongo yoca agenda agasanga bari abandi bari bafungiwe Kinshasa bakavuga ati hari ibintu wakoze kandi wewe ugomba kubazwa wewe icatinya ni kimwe gusa
atinya inzira yafashe ntuzeye ntaganda Makenga nzoshanja bajya baburi bose bagibona bariya abo bose bifatanije nabo bo muri za twigwaneho n'abandi bazogenda mu ni Rwanda crime bakoze ziranditse bazoja mu Rwanda mu Rwanda nago umenye ko ntaganda bamufatiye i Rwanda no munsi Rurankunda ari ntafungiye i Rwanda ivyo biruko mu gihe mu gihe kibanje cy'u Rwanda tumaze igihe tubona imiryango myinshi yama mu marira bariko bararira baboroga ko abana babo bariko barapfira ku rugamba ariko abantu benshi ati bagakomeza bahakana yuko ingabo z'u Rwanda zitari mu gihugu ca Kongo ngo rugamba bariko yayo marira y'abanyarwanda bariko bararira sinumva igihe intambara zibaye canke abantu bagapfa aha kugira ngo yuko bo bahagaze neza ta muntu yapfuye mugabo paralelema kubera bariko bagwanira ngaha muri Est ya Kongo cyane cyane muri M23 natwigwaneho imiryango yabo yose iri mu Rwanda kubera ababo badahambwa bagahambwa i Rwanda ucumenga bo nta ngorane ikigandaro kibera hariya none bagandara atawapfuye agaca babwira ngo ntimurire kubera ngo ni intwari zatashe kubera iki iyo miryango y'ababarungika kurwana bo batagomba kuwabo hoho haboneka intwari mu kubura abana babo ngo ubu hari amahoro mu bice bafashe bahunze Burundi ko babuhungiyeko ntibahunze nanga nyene kubera iki yagiye ubuvira akavuga ngo yahafashe akabesha ngo abene gihugu bose ngo bakomye amashi bamwakira mu nyuma gace yivuguza ngo bamuhunze. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muhose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV gisonda gwikaze wowe wese uri kwadukurira uri mu Burundi, mu Rwanda, bitazana muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvya bara ndavuga mu Zambia, Saudite, ba Dubai, Canada, Australia, mu Swiss n'ahandi hose. Mwegese ndabaha ikaze abari Zambia, Malawi n'ahandi hose, namwe ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe, musazo w'umuzi, musazo w'umukunda mu bitandukanye, yitwa Apotre Isidore Rehoboth. Besha bamumenye nka Mbayahaga. No turi kumwe no munsi aho tuza kuyaga byinshi bitandukanye. Turabaha ikaze. Murakoze. Umeze neza. Akagripe gakeya. Ngariyo. Ako muri misa akagripe kagwiriye. Nkasamura abantu barihangana. Baragutaha. Yego. Ndazi nimesha banadukurikanye banagafise. Yego. Muri misa akagripe kagwiriye gose. Hariho gripe. Ariko ni ingwara isanzwe gripe. Oya ni bisanzwe. Ni ingwara imara imisi ngahe. Akigende. Bidasanzwe kw'izo tone tugorane mu mubiri. Bitebo. Ego turagoye kazi kuri African TV uramutse abakunzi bacu hari abantu benshi bagukunda bagukurikirana cyane gose ndabaramukije gose kandi Imana ibampera umugisha yes benshi baragukunda mu bitandukanye mwivuga butumwa biraboneka ko ufise urukundo abantu bagukunda warakundwa kaye koko ariho kandi no mu bijanye n'akarere amakuru yo mu karere bamaze kugira abantu benshi bagukunda ndetse banagutahura umaze kwigisha ariko no muzineza gushaka kuza guhera cyane mu gihugu kibanyisha Uganda Apotre ni gute kurabona ibiko bebera aho musuraguye imbibe ego tuje mu karere kose ego kugira ngo hari n'abagande besha sanzwe badukurikirana kugira ngo nawe ego bamve ko abafumbira nivyo ego n'abahororo barumva kirundi ego Apotre ni gute none uri kurabona ibiko bebera ngaho hakujya muri Uganda kuvyerekeye ibi by'amatora ego nabikurikiranye nk'uko abandi bakurikirana ibibera mu karere ingene imyamamazo yagiye agenda haragiye haramwo utugorane hagati y'abakandida nka babiri Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari barongoye igihugu n'uwitwa Bobi Wine barabona yuko hariho amatansiyo hagati y'abanywanyi babo ndetse aho Bobi Wine yagira ibibazo ugasanga ariko arahangana n'inzego z'umutekano arakubagurwa ibyo byarabaye kandi nabereye mu maso y'amakungu yose twarabibonye nibaza yuko uko biri kose byabaye mu Uganda si nta nka yacitse amabere biraba n'ahandi mu gihe hari amatora kandi abantu ugasanga bariko barahiganwa kandi byose biteze kandi bashaka kuba bakuru b'ibihugu amatansiyo nkagera abaho umugabo iyo bahejeje guproklama uwatsinze ibintu birasubira bigahwama abantu bagasubira mu buzima busanzwe gusa ico nabonyemwo narumvise ujya Simon Byamukama niwe arongoye akagwi karongoye amaniseni arongoye umugwi w'amatora hariya wigenga ivyo yavugiye kuri radio BBC y'Abongereza
yavuzemo ibintu bisa nuko harimwo amaterabwoba. Yavuze yuko hariho umugwi w'abantu atashimye kudoma k'urutoki uwamurondeye canke umwandikira abandi bakamutelefona bamubwira bati ukihenda ntumuproklame ko ari we yabaye perezida uzogira ingorane. Yavuze uko mugabo ntiyavuze uwo bamubwira uwo ari we. Uravyumva abantu bashaka kwibwira mugabo we ntacyo yavuze. Mugabo urumva yuko ariko aragirwa ko pression iterabwoba yo kuvuga bati ukihenda ntumutange ngo umuproklame ko yabaye perezida uzogira ingorane. Ico kintu yarakivuze. Hanyuma hariho message rero yahawe abanywanyi cyane cyane bo kwa Bobi Wine ubona ko hari guterana amajambo cyane cyane hagati y'inzego zibiri umugambo uri ku butegetsi n'uyo wa opposition wo kwa Bobi Wine aho bavuze bati inzego z'umutekano zavuze ati muze mwihende tugire tubone abantu bihenda ngo bagiye mu migumuko mw'ibarabara. Ico kintu urumva ko hari ico biteze bavuga bati hashobora kwaduka imigumuko nk'uko twayibonye za Tanzania canke za Kenya hakaba akajagari. Message naciva umugambo kwa Bobi Wine nawe yavuze ngo mumenye yuko abanyagihugu basumvye ubwinshi abapolisi muri make bazobiraramwe. nabo bashobora bamusubiza bati nubwo bo bari benshi gusumba abapolisi namwe mumenye yuko umupolisi umwe mu nkoho yiwe haba harimo insase 120. Urumva yuko ibiriko birabera mu bisanzwe ubuye baragiye gutora cyitwabaye nuko ku munsi w'amatora hari amamashini menshi yaciye apfa kandi amatora yatanguye bamwe bagatora bikwishirwa n'izo mashini abandi bagatora mu buryo bwa cenyeje nyene burya busanzwe kirundi. Yego mugabo baravyumvikanye ko bose bavuga bati amatora ntiyosiba reka uko biri kose aho imashini zase batore uko hanyuma aho imashini ziri bakoresha imashini. Nibaza yuko rero ubu wicitezwe nibija kuva mu matora bitangazwa n'umugwi uhagarariye amatora hariya aho gushika uyu munsi nta kindi kintu tubona twovuga mu gihe bataratanga habaye perezida ngo twumve ko bavyemeye canke batavyemeye. Ariko uravye gushamirana kuri hagati y'abene gihugu mu Buganda bivuye ku migambwe yabo canke abo bayoboka ni igihugu gikwiye gusengerwa. Apotre none uhagaze hehe hagati iyo mico ibiri hagati ya Museveni amazi ku imyaka 40 ari ku butegetsi hamwe na Bobi Wine imyaka 43 ashaka guhindura Ubuganda uhagaze hehe? Bo ico kibazo Museveni yashishuye barakimubajije bavuga bati we tubiranje ufite imyaka myinshi ifo ko mureka badufise amaraso ashoboye batware. Yavuze ati gutwara si kibazo c'imyaka. Ivyo rero urumva abaganda nibo bafise uruhara runini taco mvise no bivuga ko ntaco cemfuri wasana kimwe bazohitamwo batora ko imyaka yawo yose barayizi. Ariko kubgaho gutora Bobi Wine canke gusubizaho Museveni ubona ari ibihe byogira akamaro ku Buganda. Ivyo rero ntaco bivuga ko abaganira bazi ico bagirira akamaro. Yene hagera gutora uyu wacu uzomenya onto naye byabariya nibo nyene bazi ico batoye. Ariko uko biri kose yabo umuntu akuze arakenera ukiri muto. Yabo ukiri muto aba bakeneye experience barakenera abantu bakuze. Rero byiza nuko ahubwo abo bahiganwa bose boshiraho inzego bose bibonamwo bakaheza bagafashanya gutwara igihugu nta kintu. Yego katugere ko naco mu Burundi hamaze iminsi hari imvugo yagiriza imbonera kure ko arizo zikora amabi mu gihugu bigatuma umutekano uhungabana no mu karere ko mbega koko benshi bakavuga ko zitegerezwa kuvanaho zo bari ivyo cyane imbonera kure mbega koko niki nibande ariko ndawe umbaze imbonera kure ngo nibande nawe uri muri zo kugira ngo ariko badukurikirana bashobore kubitahura. Ariko Franike na yego nakuvumbuye nawe ariko ndikunda barize baradukurikirana kugira ngo bashobore kumenya mbega ko twama twumva imbonera kure muzo zibujije amahoro mu karere wo mu banyamurenge aho mu Burundi ngo nta mutekano uhari abo bantu koko batinya ni bande. Bo mu bisanzwe iyo abantu bagomba
guca intege abantu bafata ibyari bibakomeje bakabyita ko ibyo ntege nke mu bisanzwe nibyo ibyo uvuze ibyo biganiro ndabyumviriza ku maspace amwe ndetse amagirwa n'abarundi abandi ugasanga ni ibiganiro bivugwa n'amamedia avuye mu Rwanda ntanumva cyane cyane witwa Marshal ko agaruka kumbonera kure n'umugambwe CNDD-FDD bavuga yuko abo bantu bidashoboka bagomba kuva mu karere bagafatwa burundu kubera abo bantu abateje umutekano muke rero ugasanga hari ukuntu bagomba kubifatanya bakagomba gufatanya imbonerakure n'intera hamwe bagafatanya ibintu bidafadika kugira bumve nyene yuko hariyo icago cyitwa imbonerakure kiri mu gihugu abantu nyene kibaha ariko mu bisanzwe imbonerakure ni izina risanzwe ni izina ryahawe urwaruka ruhurikiye umugambi uri ku butegetsi sibyo hanyuma n'iyindi migambi irafise igwaruka witwa amazina si rya mbere tubona umugambi ufite urwaruka rwinshi ruba rushikiye umugambi uri ku butegetsi guhera mu ntwari imwe y'umugambi w'iprona hariho abajerere ndetse n'abitwa ibiswi by'inkona bitwa badiridiri twese twarabiciyemo urabyumva abapiyoniye rero muzi ugiye kubiraba je ndabivuze ico kintu cy'imbonerakure kuva kera muri za 2015 nageze gukora ikiganiro kuri televiziyo yitwa Nawe TV ico kijambo urwo rurimbo rw'imbonerakure n'uruvino rushaje abantu kuko mu bisanzwe urwaruka rw'imbonerakure n'urwaruka nk'urundi rwaruka iyo uvuze mu imbonerakure ngo zabaye mbi ni bya bintu bya globalization je ntemera sibyo mu mbonerakure hashobora kuba umuntu yanyoye inzoga canke yanyoye itabi canke yagize agashavu karenze akagwara n'ubundi muntu badasangiye umugambwe hagiye umuntu atemba ashaka komereka muga ntuco uvuga ngo imbonerakure ngo ziko zahohotera abantu ngo zakubisa abantu ndabona n'uwakoze iryo kosa ntiyarikoze mu izina ry'imbonerakure yarikoze ugatwe kiwe urabyumva n'ugiye kuraba barazi yuko imbonerakure n'ugwaruka kandi izo nguvu z'umugambwe Frode werageze ibyuma ntuzeye abajedewe muri evunere baragira ibyuma by'indege urabyumva niyo wabo migambwe yabo babivuga ugwaruka urabizi uko guhitwa sibyo babyita ni babyita intore babyita we sinzi uko babyita ni intore inkotanyi ni ko wagumya banga rero nibaza yuko abantu boreka kuza baragomba gufata ibintu bitari byo ngo bumvishe abantu yuko umugwi kanaka w'abantu ari mubi kandi mu gihe tuzi ko imbonerakure ziterera cyane mu bikorwa by'iterambere na cyane mu byo gucungira umutekano n'ibintu navuze nti mu miryango yose iri aha mu Burundi nta rugo na rumwe rutunze imbonerakure nta na rumwe none imbonerakure ducungisha amazu yacu ugacungisha imari zacu ndetse ukamuresureza ukamuha abana bawe ukamuha ibintu byose mu bisanzwe urumva hariho abantu hariho imvugo nyene ubona yuko ugomba kubaca intege mugabo nibaza ko ari ukwibesha kuko mu bisanzwe ntibyoshoboka ni nk'ibi nyene wumva bavuga numvise Marshal avuga ngo CNDD-FDD igomba gufutwa ikavanwaho mu karere niho hazoba amahoro nkiyumvira umugambi uvuga ko ugomba gufuta ugeze aho utogwa 100%, ahubwo ukuvuma ukuca intege ari kurwanya ariko nawe ukomera ukiyumvira ugasanga none bafise ububasha ubuhe ukuvuga ngo bafuta CNDD-FDD barabishoboye nimba bayitora 100%, wewe uri hakurya y'uruzi uretse gusa kuyanka ikindi kintu ushobora atari kuyivuga nabi gusa kenshi uranayibeshera ushoboye iki nimwe byo ni nka wa muhindo w'isekuro ihindira munsi y'inzu mugabo itari kiragenda ndo urumva ugasanga hariho imvugo washaka n'ubu tubona bagize iminsi bavuga yuko umenga mu gihugu inzego zo hejuru abantu ntibumvikana sinzi ko murayibona muri iyi minsi aho badoma urutoki cyane kuri nico kintu nagomba cenza ko urakoze kukivuga yego nyine cyubahiro mukuru w'igihugu hamwe n'umunyabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD ugasanga hariho abantu bariho birigo barabuza imigereni n'amanjanja bavuga ngo hari ibintu bitagenda neza kiyumvira erega mu bisanzwe no kutameza bajya mu bisanzwe mu by'ubutegetsi mu by'uburongozi s'abantu babiri n'umuntu umwe kuko uvuze president
ubuvuze wa mugambwe nyene kuko ntiyitoje ku gatwe kiwe yitoje atungitswe n'umugambwe wamushimye mu bandi bagumya banga benshi bashobora gushira imigambi yawo mu ngiro kugira ngo umugambwe ni watora ushobore gutunganiriza abenegihugu mu masekiteri atandukanye sivyo hanyuma uvuze yuko umunyamabanga mukuru w'umugambi nawe umenga ntibavuga rumwe ntibyo ushoboka kuko mu bisanzwe umugambwe ni uyo watsinze amatora ni uri ku butegetsi ni ukuvuga leta yose irongowe na nyine cyo mukuru w'igihugu ahanini ibirimwe abo bantu inama nshinga amateka urabona yuko bayitsinze ijana ku ijana ukiyumva rero abantu ukuntu byogenda uko mugabo ikarata ni yayindi burya umwazi arabizi iyo hejuru hakomeye kubomora icyo kintu biragoye ni mvugo rero abantu bagomba gusambura nicyo gituma nabavuga nti niwabona umuntu bakubise fresh bakayirungika kwa president cyangwa kwa fresh bakayirungika kwa ntuze kwa secretary general cyangwa undi mutegetsi kanaka abantu muzogira ubwenge buke ngo muvuge ngo uwo barondera n'urya bisanzwe habaronderwa system yose yasenze sindayirimwe mugabo ni analiza zanje nicyo gituma rero bo barabizi iryo kosa ryo kudahuza cyangwa kutavuga rumwe ntajyo bokora bimaze igihe biriko biravugwa cyane ku maradiyo atandukanye akorera hanze y'undi ndetse n'imesha makuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda nk'ama space avuga kutumvikana gukomeye hagati ya president wacu Evariste Ndayishimiye ndetse na secrétaire général Reveriye ndi kuri wa CNDD-FDD ariko kandi usanzwe ukurikirana politiki hagufi kandi politiki yo mu karere iyo hatanguye kuvuga amajambo nk'ayo onya yuko ari kutumvikana hagati y'abantu babiri bakomeye mu mugambwe bega ntaba harimo akantu gateye ubwoba mu gihe bitavugwa daboro n'abene gihugu bico gihugu nyene bikavugwa no mu banye canke uwundi muntu wo hanze kandi afise icari kagwanya kw'igihugu kanaka mu gihe avuga ati Burundi nibwo bumbereye intambwe yo gushika ku nyungu zanje cyane cyane muri izi ntambara bariko baratera mu karere bindi vuga abayifuza ikintu cotuma ico gihugu kimubangamiye kigira ingorane kigatangaza inguvu kigatangaza inkomezi nta handi rero baronderera ahantu hose sivyo ubu usanga barondera aho nyine kwerekana yuko hari abantu bacanamwo kuko baca bibaza ati burya abene igihugu nabone buca bigaburamwo imice bamwe bakaja inyuma ya naka bari inyuma ya naka mugabo amakuru ntayo bafise no kuvuga ukuri ngaha turakuze sivyo sijyambere bibaye mugabo abantu barabivuze cyane kwere izo ndirimbo zaririmbwe kabisa ariko ugiye kubiraba nta kintu na kimwe cerekana yuko abo bantu batavuga rumwe mbega hoho vyoshoboka yuko bava batavuga rumwe vyoshoboka hoho ko bava batavuga rumwe oya bo ubwa mbere hoho kutavuga rumwe abantu birashoboka no mu rugo umugore n'umugabo hari ibyo bashobora kudahurizako mugabo kucerekeye kubaka urugo no gukwingira urugo bavuga rumwe nkawe na jewe turaja kudahuriza ku kintu nubwo simvuze ko hari ibyo ntabyo nzi n'uwo mugambwe ntawe ndimo urabyumva oya nta n'urwego rw'umukuru w'igihugu je nkorera siyo ndi mugabo uvuze ngo naka nta bantu bashobora guhuriza ibintu 100% mugabo l'essentiel cyane cyane ku by'inyungu rusange z'igihugu ibigaragara nuko abo bantu bose bakora bashira ku mugozi umwe abenshi baca batangura kubihuza n'amajambo kubera iki daboro ibyo bivugwa muri ino minsi cyane abantu bakwiye kuza barapima ibihe abo babigeze kubera ko bitangiye gusakuza uyu munsi bahagomba kuvuga yuko umukuru w'igihugu atavuga rumwe n'umukuru w'umugambwe kandi ari uko tugeze mu mwaka wo gutegura amatora ni ukubera burakeye ko mu mwaka w'ejo atavyo bavuga bariko barondera inzira zose bavuga ati mbe twobishobora gute kugira ibi bintu kabisa havamwo umwe muri abantu babiri batubangamiye ivyo ukunda noya je ntavyo mbona oya kuboya kwe kuko none ntihora ubona mu makomante n'abarundi ntavyabo hari urumva bavuga ati sawa muraduhaye amakuru wapi ntibikunda nizo mbonera kure bavuga zose zibereye mu maproje bamwe bari ku migambi y'iterambere nta muntu ariko arabahungabanya barazi icyo bakurikira tubize umukuru w'igihugu afise vision iyerekwa ariko ashira mu ngiro wanashaka imigambi myinshi yigiwe umugambwe avamwo urabyumva
none muri ico gihe wewe uravuga gusamaza abantu gute mu gihe iwanyu hariho abantu bariko barira ko bapfuye bishwe n'inzara abandi bavuga bati twebwe uburenganzira ntabwo dufise turamerewe nabi ugasanga wewe uridoga imyidogo ukidoga mu kibanza cy'abandi bantu kandi atagagutumye kwidoga ukabidoge ibyo ntihagira abantu basamara abantu bahamagariwe bose gushigikira indongozi bakazishikiza ibikorwa iyerekwa bafise turaribona iyo bakuye igihugu niyo bariko barakijana turavyo bakigejeje inzira iramaze kuboneka rero ntihagira umuntu aza kubasamaza ngo ahave abakoma mu nkokora basange ibintu bibaye papu kandi ubwenge tubufise nibareme abantu aho bari izo mvugo je ntazompa agaciro bica bihurira hehe n'ikibazo bamaze iminsi babaza nyine icyo mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ati mbega umwaka wa 2027 mbega uzitoza nuzo umukandida nawe akabishura ati mbega mubizi gute ko nzoba ngihari aho hantu ntihacatangura gutera amakenga ati president yo bafise amakuru y'abantu babashaka kumwica cyangwa bashaka kumugira nabi nakubwira ngo iki ntiwumvize ko uho batawe kudoma kuruto abo batawe kubaza ngo uzokwitoza si babandi bifu bagira bati ahubwo yaba batomutanze hakaza ubundi bakibaza ko bakwiye influence umugambo ngira avamo nibyo ukunda rero kwitoza ikiringo ntikiragera nibaza yuko batangura kuvuga abakandida bazitoza none kubera iki babaza yo batabaza abandi nyonye n'icubahiro dufise none gihatobwa yahiganywe wenyene oya bajya bahiganywe hari discours batanze bavuga ati ituzosubira oya nibarindire ntihagera abarundi tubazo tuzotora imvugo yo kuvuga yuko umuntu atazi ejo ko azoba gihari canke none urabizi wo je ntavyonze none ariko nk'umukuru w'igihugu abantu catangurira amakenga ati yo bafise amakuru y'abantu bashaka kumugirira nabi oya umukuru w'igihugu mugabo impemu ziwe zigabwa n'Imana urya n'umukristo arazi yuko ubuzima bw'umuntu bwose uri mu biganza by'Imana mu yindi vuga bagomba no kubwira abantu ati mubaze ibyo mutazi bitanakenewe mukabaza ibintu mu gihe kitari cyabyo ibyo bo bibaza mu gihe hageze kumenya abakandida none umunsi hataragera utanguye kubaza abantu kubaza umuntu nk'uko umenya urarambiwe kumenya ko azogaruka cyangwa atazogaruka uko kwihangana kubuze kubera iki cyane wumva rero nibisanga abandi ahubwo n'abantu bagira ubwoba kuko bavuga bati uyu muntu uravye ibintu ari karakora na guverinance y'inge n'ikiraba ukagwaruka ruri inyuma yiwe ukaraba imigambi y'iterambere ariko arashira habona avuga ati mwese muje kukiva ukaraba ingene ariko atunganya avuga ati nyabona ubutungane mu bukosora ukaraba ingene yahagaze akagwana intambara zo mu gihugu akagwana n'izo hanze y'igihugu akagwana urugamba rw'iterambere akagwana urugamba rw'umutekano uwo muntu urumva bakabona yuko ari incontournable mu karere atamuntu ashobora kwigira ibyo ashatse uyo muntu akihari kuko wewe araba inyungu rusangi akaraba inyungu z'abandi bantu urabyumva muri ico gihe abantu bararamba bati none uyu muntu bizogenda gute ubu nikigoye kubagora rwose yego uyu mwaka rutanguye agira be atware New African nukuvuga rero sinumva igituma babaza ibyo bintu eka po nasho bafise amatsiko yo kumenya ati mbega koko none abandi ko batababaza bashaka kumenya ko rero bazitora wewe ko batakubaza hanyuma babaza abandi bantu bazi yuko bahora bitoza muri ibyo bibanza ko batabara tubuho mwipanze gute ubu mubona intsinzi mwabuze mu minsi iheze muzoyitaho ko batababaza bakababaza urya rero nibaza yuko icyo se kibaza abantu bota ku mwanya nihagera ko dutora turavye aho yadukuye n'aho agejeje igihugu nitwe tuzodesida bene igihugu ko abandanya canke atabandanya mugabo byose bizoca mu matora nibarahe kumenya rero uko ngo azitoza canke azitoza nimba bafise umugambi wo kwira ntibipana nimba bazohura nawe bazohurira mu matora nimba batinya kubimenya ati canke bashobora kuvuga ati reka tumenye ko agomba kwitoza twe turakamwa akarenge hakiri kare kuko uyu muntu guhiganwa nawe izotugora navyo birashoboka kwirusha rero nibaza yuko nibarindira igihe gihezo cyose sico gisigaye yego saya misi mike cyane gose Apotre Mbayahaga abateri baki bavuga ko wewe uvugira umukuru w'igihugu ko mbere kenshi message ushikiriza ari wewe aba yagutumye
abandi nabo bati uvugira intwaro ya CNDD-FDD kandi ko wama ushiga ubutegetsi mbega nivyo uvuze ngo kuvugira iki yuko uvugira umutegetsi plutôt umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi message zose ushikiriza aroba yagutumye ukongera ukavuga CNDD hamakandi ukavugira ndetse n'intwaro yo bihari no musi byo bari byo bo ikiri cyo nuko ayo mahirwe atayo ndaronka yuko muvugira ayo ndaronka ayo mufise kuko hari n'ibyo ntavuga wanashaka kubera nta bubasha ndabifitiye sije biraba mugana yahandi ho none kumuvugira ikosa riri kuvuga ibyiza ubona ku mutware wawe cyangwa umukuru w'igihugu cawe mbe abandi ko bavuga ibyo ababo turi gato babaza mweko muvuge byanaka ndebe batuma oya rero nibaza yuko ingorane zihari nuko ayo mahirwe atayumvise gusa n'ahandi ho no kabine wowe bivuze yego no muvugi yego pe icyaka bivuze ngo mvugira ubutegetsi no mugambo uri ku butegetsi ushigikiye ubutegetsi barabesha Yesu nuvuga mugambo uri ku zina nawe urimo sindi membre wawe mugabo osi sinemera umuntu aza kubesha ibinyoma byaho mbaye kandi ukuri ibyo shoboka eka baravize abavugizi babo ukuri igihe uravize umuvugizi wiwe aravize n'uvugira leta umugambo uravize abantu bajeje bya communication bavuga mugabo jewe nivuga gatwe kanje nkavuga ibikwiranye nuko ngana atari uko nyobewe byinshi novuga mugabo bivanye nuko ategenda bijejwe mvuga ibyo ahubwo abavyanka bagira amahirwe nyene yuko hariho umurongo ntarenga n'ahandi hoho byo bisanzwe icya gatatu bavuze ngo nama mvugira rero negamira rero yego franike je twumvikana ariko batwumviriza babimenye yewe mbaye haga mwene Zakariya umwana w'umunyamwara ndakurahiye iminsi yose nzobaho sinzigera ngwanya leta jewe nta n'umunsi warimo ibyo rero ntiduhaba tujya kubivugiramo ngo tujemo akazu yazi niki nukuri ibyo babimenye sindigera ngwanya cyangwa ngo ngambarire inzego kuko bibiri ari nabimbutse ngomba kugamburukira indongozi ikindi nacyo genzo kwama ndi mu ruhande rwa leta kuko uburongozi bwose buva ku Mana rero umuntu anyiteze muri opposition sindimo uramuciye intege eka ndakubeshe none eka naho hoza gutwara mu Bangladesh abanyagihugu bose bakemeza bati ni babaye president ni babaye umukuru hana je naho mpagaze benshi bari biteze kuza gwava uhakana canke cyo ku ruhande eka icyo sino gihakana nibyo no yinegura sinoza kubivugira oya nukuri ibyo negugwa nivyo vugiwa kuri kamera ngaha nje kunegura umuhana w'iwacu ndabijane hanze kandi mfise uburenganzira bwo gushikira umuntu nkamubwira nti nyakubaka aka kantu karambangamiye canke narumvise abantu bidoga kabivugira hiyo bigahererayo nze ngaha ukwikura gahunda hajya bavuga ngo ushaka gwinyo ashingira nyine mu misore bazogutwenga anya aba barundi tuma tubona ku mbuga ngurukanabumenyi bacoza Burundi cyangwa ubutegetsi bwacu gutyoza wapi ibikunda kuvuga ibitagenda neza kubivuga ni sawa mugabo rabaho bivugira icyo ntihagire n'uwo tuzogipfa jewe n'ukuri icyo cyo ntibanakibeshe pe eka kuva kera jewe nama ndi mu ruhande rwa leta tuvuye i Bugande tugarutse mu Burundi aho kandi kadusimbire ngaho hakurya mu burasirazuba bwa Kongo aho M23 yaraye isohoye itangazo iryandikira ONU ko yaraye isohotse mu gisagara ca Uvira Burundu ariko igasaba ONU yuko bashira abantu badahagaze ku ruhande na rumwe apotre izi mvugo zisigura iki zo kwama bavuga ko bavuyeyo iririgize kabiri bavuga ko bavuyeyo irikete mbega risigura iki mbe ndakubajeje ko nabonye kete ryanditswe na nanga sibyo akari basinye yandikira ONU igihe Amerika telefone ivuga ati ni muve ngaho hantu
mu Buvira muhare kure n'ingoga. Hari umuntu yigeze ahamagara nanga oya bahamagaye Perezida Paul Kagame none uwo yanditse ashaka iki? Yandikira abantu bazi yuko atari bahari. Igihe bahamagaye abajya gusinya Washington gusinya amasezerano y'amahoro nanga baramubonyemo yarimo bijya babyita kwikomeza. Mbega yandikira ONU yuko avuye muri Uvira sibyo aha ari ho nazohava ukavuna Goma none Kongo yaramanyutse ONU yaremeje ati turaje gushinga izindi mbibe mwe muzogumaho Bukavu ni Goma. Arinda yandika shaki ko tuzi nahajya bazohava turakwebwe kwahaba unya barakwija umwaka naho imyaka 2 3 mu mvugo ya gouverneur wa Sud Kivu bashizeho M23 w'abahati avuga yuko atamugambi wo kuraharekura bafise habwa ari kubaka leta nshasha yabo n'ibyifuzo ibyifuzo nibyo bashaka n'ibyifuzo byabo byose bica byemerwa ko masezerano yasinywe n'u Rwanda ruhagarariwe na perezida wabo Paul Kagame na Gisekedi Chirombo ujya bita Beto. Urabyumva bavuze bavuga yuko Kongo iteza kugarukana imbibe zayo zose uko zingana, integralité territoriale. Urabyumva baravuze ko Goma izovamwo na Bukavu. None arenda avuga ngo ndavuye aha bakijayo barandikiye wone bavuga ati ubu tugiye aha naha ni wone yagira bahora uburenganzira bavuga ati ja ngaho canka aha ica kabiri mbe haje bagomba gutega umutegoni wone waza yuko itaza ubwenge wowe uvuye ahantu ukavuga ngo mugabo ngo twagomba ngo hace haza ngo inteko za ONU ngo zikingira bene gihugu nkuko menga Kongo ntigira igipolisi ntigira ingabo ntigira administration bo bico bajejwe n'ikime gusa no kuhava bisigaye igihugu kiritunganya kwacu hanyuma ega naho niyo vyemera baba babeshwe biya ni bya bindi bashobora kuvuga ati ONU nizana inteko ishire ngaha ayo sibyo ejo nangaje avuga nabajya bari kumwe babaha ibigwanisho niki bakarasa ahantu bateye amamisiri sibyo bakica nk'abantu mu gace kaba kabango gacunzwe na wone niki cyangwa ati ingabo zawe zarasha abantu amasezerano zo kuvuga ni baveyo ni bataye yego none kwandika ikete ngo mvuye muri Uvira iyo zo kwandika ati ndavuye Bukavu asubira avuga ati ndavuye igoma hanyuma ni bya bindi bavuga ati mubeshi uramurekeza gushika ku irembo azoguma agenda rivasi mpaka agenda arandika makete byasibye biruko mu gihe bari baranditse ikite rya mbere bavuga yuko bavuyeyo ariko ntibavayo. None ndakubajije ibyo nje kwitanganiza bandika ko yanditse n'ubundi atari babiye ngo vayo bakavuga ngo nukubahiriza amasezerano ngo y'amahoro yasinywe i Washington bayubahiriza mu ruhando ruwe ko hasinye Rwanda bayubahiriza mu ruhando ruwe nanga ahantu yasinye ibyo azokubahiriza mu y'amasezerano ni ko byose byasinywe n'u Rwanda siho yariho gute kandi ari mutumishi n'umukozi yego hagishe buce yego itariki 14 nyene Uvira havuzo yuko hari inzu barashe ko drone aho yarimo abategetsi batandukanye abasirikare b'u Rwanda ndetse na M23 aho bari mu nama mugabo kandi mbega uno munsi ubunya ntibimaze kuba officiel ko ari u Rwanda koko ari ruri mu bikorwa by'indani muri M23. iyo muri sanzwe hari abantu bagira imvugo zibiri.
iyo umuntu asinya ati ndemeye kuva aho hantu sadire ko yemeje ko ari wahari sibyo mugabo bagashavango kandi ngo jisi yondi n'ibintu bibiri bidasa uvuze uravyumva mwiri imvugo rero u Rwanda ruri ko rugomba kuvuga imvugo zibiri ruvuze ngo sigo ruriyo ngo nta mutekano uri kugabanya muri Kongo uvuga ati none hawasinye ko wasinye kugiye gutanga amahoro muri kaya karere ari uri kuragahungabanya ko wabisinye Nduhungire havuga ko basinye amasezerano yo gufashanya kugurisha ubutunzi bwa Kongo ngane muri mutekano basomura birimo ariko mu vyo Olivier Nduhungire aza gusigura birimo uretse gusa ko batapreshije bati ingabo z'u Rwanda nizisohoke ziveyo bo bavyise ngo n'ubwirinzi mugabo arasinye yuko ihungana ry'amahoro muri Kongo ari u Rwanda rufise mu ruhara cyo gituma babahamagaye bati sinya u Rwanda ruvuze ko amahoro agaruka ruhagarika intambara ishagarara Ega ntuzirayivuze muri misi ko abantu mutakurikira uyu yitwa Evode wa musenateri ego senateri Evode ariko ikintu yavuze ati genzo kwama ndakivuga ati muri kano karere nta kintu na kimwe kizokuba ngo gishoboke u Rwanda rutarimo yavuze nti aho nibyo kuko n'akarere nakone karavuga yuko atakintu na kimwe kizoshoboka mu gihe u Rwanda rudahagaze gutera umudugararo mu karere James Kabare yigeze kubivuga ati aka karere kose twarakayogoje nta na hamwe tutononye uravyumva nikimenya twe ntaho twaba tukiyonka tuja ngo batwakire nukuvuga aho tugeze hose dufise amakosa twateje umutekano mwindi mvugo rero nibaza yuko kwandika ikete kwa nanga ni bimwe byo huguma avuga ati muragomba munyibukana jewe ko noba mbaho n'ahandi hoho y'Amerika y'abawoni bazi yuko nanga atanga ingo nimwe afise yofata kuvyerekeye guhagarika intambara canke gusubira inyuma cyo kuja imbere kwa M23 le patro barabazi ukuyi incuro twizere yuko ijana kwijana bavuye ubwira canke ni yamayeri bakorera fapasi ntavyo nzi kuko je muri tactique z'intambara ntabyo nabamenya pe warabonye ariko imirongo y'abasirikare benshi bariko baravuvira baja inzira bariko barafata sindayibuka neza ariko vyaboneka yuko ari benshi cyane bariko barasohoka oye cyonze cyo bazosohoka ntibazosohoka buvira gusa bazosohoka igihugu abatazosohoka nabo bazokwemera bavange na FRDC canke igipolisi ca Kongo niko bizogenda ntariza sarambwe zarabaye determine no yayi kugeza yaho ijambo uno munsi biroroshe kuko igihizwa n'asasarangwa zaje zishitwa RCD zarafashe igice kinini gushika za Karemi hariya hose ariko baje itegeko rimwe gusa kandi tujye u Rwanda ruvuze ati turavuye bose bariza ati shira inkoko rutugo mutahe baravayo amakonge turakuyobogwa ariko jambo liteye amakinga ya General Makenga ariko kuvuga vuze yuko intumbero bafise ari yo kubohora abakongomani yuko ivyo bamaze gushika kari bike pahapo y'ivyo bashaka gushikako bikaboneka ko mengo bafise vision yo gushika iyo abantu bakiriko barakomerwa amashi kwikomeza nisaba birabaho kuko sijya mbere Makenga ngiye muri urwo rugamba kandi sijya mbere bamubwiye ati hagarika aho ugeze akahagarika sibyo yego rero nibaza yuko kubohora uno munsi kubereka ama manifestation yisinze y'abakongomani ba manifesta contre M23 ko yatotiri babagirira violence babagirira no kubanyaga abana bakiri bato bakaja gupfira ku rugamba bataze kurwana n'ibitungwa byabo none abohora bande mu gihe atabohora abemeza ko ari bababoshe ibyo biraguye rero hajya ugiye kuraba mwe n'ibintu ahubwo barabakwiye kuraba mu maso patro wabo akavuga ati ibi bintu ko bigeze muri aya matigo reka tubivemo hakiri kare kubera turabona yuko ingaruka z'ibi bintu zotubana mbi kuko mu bisanzwe ugumye resista kandi barakubwira ati boho reka uhana baraho babandanya bapfa bibazo ikintu kirindire ba Makenga ni Makenga ibyo avuga nibyo kuko ntashobora kuja ngo wasuye kuja mu gisirikare cya Kongo yoca agenda agasanga bari abandi bari bafungiwe Kinshasa bakavuga ati hari ibintu wakoze kandi wewe ugomba kubazwa wewe icyo atinya ni kimwe gusa atinya inzira yafashe ntuzeye ntaganda yirahe
crime dogere zakozwe byose biranditse amarikode arahari hari abantu abagore bafashwe ku nguvu hari abana bishwe hari abasivile bapfuye hari ibintu byakozwe inyuma y'intambara burya amasentare amagrefe ariko arandika none bizobazwa abandi birateye amakenga nibyo nyene kuko ubu ni hariko hasuhwa bene gihugu cyane hariko hasuhwa bajya nyene bavuga ati niyo intambara igahagarara ibi byaha twakoreye muri iyi ntambara yeske mu masezerano birimo ko twera tuzaba duhabwa iminite niba ata iminite yabirimo no kuvuga bazohamagagwa yo bari cyo gituma uno munsi bari kuri tere baguma bandika makete atandukanye biyeze berekane ko umenga bo nta kibazo bateye twebwe raba naha twaharekuye muga dufise impungenge zabene gihugu kubera FRDC n'abandi bantu gacha bapoperanya imbonera kure bakavuga bashiramo intera hamwe bagashiramo FDNB bati wazarende abantu bazobica nabigitigiri cyabo bishe kiranditse niyo kagomba kwideduwana kugira ngo byikure ko nguvuye ngo nyakuba ngo urabona amadege wase dukoze ari recorded ubi kibazo bavise ni kimwe gusa nitwava muri iyi Kongo nanga nzocanja makenga nzocanja baje baburi bose bagibona bariya abo bose bifatanije nabo bo muri za twirwaneho n'abantu batsoginda mu Rwanda crime bakoze ziranditse bazoja mu Rwanda mugabo u Rwanda nago umenye ko ntaganda bamufatiye i Rwanda no munsi Rurankunda ari ntafungiye i Rwanda Rurankunda si batwara ba makenga mu rugamba rwaheruka so ari komanda wabo none muri CNDP none abari ntaganda ntiyari Rwanda bavuga ati niwitare we akazi twawutumira abakoze neza amateko yavuye kwa Kagame avuga ati genda wishikane kuri ambasade kuko barakurondera twirirwa turagufata nabi hama wigirira he nta kundi ibisigaye umuryango tuzosigara turawuraba sinzi ko bawuraba nuko bizogenda bijye biteza kuzogira abantu byegukirako uno munsi bananga bawira ingoma ba makenga ni giki bo kwiga kuvyabaye kuri ntaganda ndetse no kuri abandi bose batandukanye igiti nigikora mu jisho kabiri gisiga kirimenye ari kwiga kera nokuri ariko ibyaha ntibibora nk'abasirikari bafite strategie nyinshi zo Izi- kwikura mu izihe intambara nihagarara burundu icyo bazokora kimwe no guhunga uzohungira he hatagera umutahe ya ntuze ya CPI azoja ahantu honyine bazogira ntuzero fije ni mu Rwanda u Rwanda ngo nta piti hakora uja gusigura ibyo gwagukoresheje genda bisigure wabikoze ntaganda baze imyaka n'imyaka bamutebutse ntibaciye babica bantuze Rurankunda ntibafungiye hajya hari ubona hari uwo wumva nta n'amakuru yiwe none urazikomera arakomeye ntiwari umubona ku rugamba ingana ameze abazungu bakoroka n'amadege baje kumuraba abanyamakuru bavuye mu Bwongereza muri Amerika avuga ko uko bigenda kose igihugu yagifashe bitazoshoboka ko kirekura none ubukiri aragifise hanya dushobora gusanga rero na ba makenga mu myaka iza bagiye kwisanga barohankunda witendese kuba cy'umugani mu Congereza apotre tubaze tukenya shaka ndakubaza ukuntu nibaritse apotre mu buzima bwawe umuntu wizera ninde munizera nta numwe kubera iki munizera nta numwe Bibiri ivuga ngo wizeye umwana w'umuntu aravumwe nta muntu nizera nizera Imana gusa happy n'abantu muba mukora ntushobora kwizera gute mu bikorwa umuntu akorana n'uwundi ategereza kugana icyizere n'uwundi kubera iki nka mu kwiyagaza ku gutwi ituma ukuguru hano ukuboko ariko kuri hafi iyo kuvuga ngo urizera ngo mwegeranye wizera gute haya Bibiliya bitomora neza uwizeye umwana w'umuntu avumwe Yesu nshaka kwizera umuntu
Bibiliya kongera ikavuga ngo umunyabwenge agendana amakenga. Yego. Abantu benshi muri commentaire muraza kutubwira. Nukuri. Aho turamana ukibaza ngo nukwizera. Ngo noja kwihagarika iri cupa ryanje ry'amazi ndayisize ngaha. Uri ngaha. Reka. Foto. Naho nopfa Imana yavuga ati pfa wabuze ubwenge. Ntibishoboka. Ye nukomeze. Oya nukuri. Muri make ikintu cyo kwizera. Oya. Nabimenye. Omose rupusi. Kiratineke bango umuntu yacitse impyisi ku wundi muntu. More. Ariko none ukundana bose. Kubera iki bose? Igituma nkunda abantu bose no kubera ugukunda umunsi ejo ashaka kuba ari umwasi wawe. Umwasi wawe umunsi nawe ejo ashaka kuba umukunzi wawe. Cyiza no kunda bose. Ariko ari iki no munsi ushobora kuba ufise abansi ariko nikibuza yuko uwo mwasi ufise uyu munsi Bibiliya itubwira ngo dukunda abansi bacu dusabire ababahama ndetse n'umwasi wawe cyangwa wakubwiye ikibi niyasanga nimwahura shonje umugaburire. Urabyumva? Yego. Umugaburire niyakeneye ibyo kunywa umuha ibyanyu. Ikibi ntikikuneshe abo kinesheshe icyiza. Sinshobora kwanga uno munsi ngo nuko wanyase kandi ndisiri yuko ejo nitwara nk'inyungu duhurira ko dushobora gusubira kuba bagenzi. Anya aba bakwa nkuno munsi birigo barakwandika kibitandukanye. Ibyo gutangaza yusanze tuvuga rumwe. Abashobora kunya nkamuranya nkamaga uje ntawe nanga. Gusa hari habo nirinda. Kuko sigihe cyawe cyo gukundana. Yego. Yego. Apotre Mbayahaga. Shaka kumbwira ibintu bitatu by'agaciro kuruta ibindi. Ni ibi? Bose baje wipanze mu. Yego. Bitatu by'agaciro bwa mbere kuri jewe. Icyambere ni umuryango. Umugore n'abana banje. Abo. Cya kabiri. Ni igihugu. Cyawe. Ubamo. Yego. Icya gatatu. Nagakira. Nakamvuga ati mbega ishengero ruragiye ni Yesu Kristo mu bugingo bwanjye. Ibintu bitatu birakomeye. Nivyo vingira akamaro mu buzima bwawe. Yego. Wow. Kuri ico kintu nikiye kinabantu bo kwigako gukunda umuryango, gukunda igihugu ndetse no gukunda agakiza. Umuntu yavuze ngo if you want to change the world go back home and love your family. Wanza ukunda umuryango. Family is first. Umuryango uzo bwa mbere. Burya imbere ko ukunda igihugu. Nayo igihugu gihera mu muryango. None. Igihugu sera ensemble de famille. Yego. Jewe ikintu kiza imbere sera famille. Ni mufasha wanje. N'abana. Igihugu n'agakiza. Ibintu bitatu. Mwana wa mama. Aho hari kuri ibintu birakomeye. Aho hari kuri wewe. Shaka kumbwira ibintu bitatu by'agaciro bishoboka ko umuntu yogira mu buzima bwiwe. Ni ibi bishoboka ko umuntu yogira mu buzima bwiwe. Hariho kimwe kigaruka muri ibyo nayimvuze. Cyambere. N'amagara meza. La bonne santé. Yego. Cyakintu kirakomeye mugabo. Yego. Icya kabiri. N'amafaranga. Arakenewe. N'amafaranga. Attention bonana. Burya. Ifaranga rirakomeye. Ukore twema. Reka ifaranga. Irakomeye. Irakenewe cyane. Icya gatatu. Nagakiza nyine. Gira amagara meza. Gira amafaranga. Gira nagakiza. Cyo wigaramira. Sha ni sawa. Bibiliya ngo amafaranga ngo n'umunara muremure. Ngo n'umunyakiba ashobora kwinyegezamwo ntumushikire pe. Ibyo bintu bitatu. Kuko ntuze Franike. Ubuzemo kimwe muri ibyo. Ni miruho gusa. Wembwira ufise amamiliyaride. Ntugira amagara meza. Nubusa. Nukuvuga nta munezero biri. Sibyo? None urya gute?
ufise ibifaranga byinshi mugabo ashaka kubwira yuko utajya umunyu utajya inyama utajya amavuta amafyigo yarononekaye igitego carazigiye ni ukuvuga utagira amafyigo utagira n'igitego utagira usanga nta kintu na kimwe kikuryohera kibaho n'umugore naho umugore wogira umugore mwiza umuraba ko ujya imbwira biradiyo nta peti reka kandi bakubona tugahirahira ucupfa nta tuguvu oya umirako igitigo carusha amafyigo yarategeye nta bindi ni ukuvuga rero umuntu avize amafaranga biraryoshye iyo afise n'amagara meza icya gatatu nakwiye afise n'agakiza kuko gakiza karamutampera kabisa simatitwara nabi y'amafaranga akamukoresha ibibi yego urabona hajya uratunze imodoka ndabibona hajya muri hari icyuma cyitwa radiateur kirimo amazi sibyo kuzarahoza imote mugabo hajya hirya hari akandi kantu kabamwe amazi naho kaza karahoza radiateur kugira ntishuhe cyane amari kuko amari kacaba menshi harimwe yakanye rero aza karaga ati wewe ubwo bushuhe gabanira agakiza rero ku munyamafaranga avuze n'amagara meza karavuga ati we ibintu byemerewe bumbwa n'umugore umwe sibyo bumbwa nibi n'ibyawe gusa ariko mwifana n'amazi guhungabanya ibintu by'abandi kikakugabanya ubwibone kuko hari abantu b'abanyamafaranga akubwira ngo yokwica kongera akakuriho barasatse bamwe n'ingorane ati jewe no kwica gasanga muhuye mu nzira asigaye agenda nk'idendo yuzuye inzira wenyene urumva akagomba ko abantu bose bamubisa ariko iyo umuntu afise agakiza muri we ntashobora kwibuka amamiliyari yibuka ko ari ubuntu bw'Imana yagiriwe haba akaca bugufi Imana igashirwa hejuru muri bwa butunzi bwiwe ivyo bitatu rero ariko adukurikirana ibintu namwe nibaza ko umuntu yogendera ko kandi bikamufasha urashobora gutegura akazoza kiwe ndetse n'amagara yiwe amagara ni sawa yego ikindi naco shaka kumbwira ibintu bitatu igihugu icyo ari cyo cyose gikeneye kugira ngo ishobore gutera imbere ni ibi cya mbere ni indongozi ifise iyerekwa vision cya kabiri discipline irimwo kubaha indongozi kubaha amategeko sibyo no gukunda igihugu patriotisme aho kirimwe aho muri discipline aho sibyo icya kabiri ni ibikorwa travail acharné kamenya ko igihugu gomba kugira abagabo n'abagore b'abakozi cya gatatu ni umutekano ibyo bintu bihari igihugu kiratera imbere ivyo rero gifise umutegetsi umukuru w'igihugu canke izindi nzego zifise iyerekwa hagaca aba discipline y'abene gihugu basonera uburongozi bagasonera amategeko bagakunda igihugu cabo bagaca bongera bagakunda n'ibikorwa muri ya migambi y'iterambere muri ya yerekwa igihugu kiragenda ivyo rero tubisanga mu Burundi aho dufise umukuru w'igihugu afise imbono ico nico amakandi twadufise na Mendevre yego makandi twadufise kandi nibyo yego byo bitatu uno munsi iya mbona kazoza twashigwa imbere n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi 2040 babaneze ko dushobora kwishikamo vyoroshe ibyo bitatu bikwiye ntacyo buze iyo umuntu yerekwa ari hari umukuru w'igihugu akaba ari umuntu agomba yuko iterambere ryose ritinyegeza mu bantu bakeya ahubwo ribi ry'abene gihugu bose cyo tumubona imigambi yose ayizana akayiha bene gihugu kavuga ati tugomba yuko umufuko wose ubika amafaranga kora iki utera imbere wewe uteye imbere je ngatera imbere naho agatera imbere ni ukuvuga igihugu cyose kigera ahantu usanga abantu bose mu kabari biraryoshe ingene abantu usanga bagwanira fagitire bose bafise bose bafise zibyo nico rero urumva muga nta ibyo ntibishoboka ryari mu gihe tutubaha indongozi mu gihe tudashobora kumva amategeko duhabwa sibyo no mu gihe udashobora kubona yuko igihugu cawe ugomba kugira uruhara kugira ngo gikoreko agasuzuguro yo shaka ryose rigomba kuba riri muri wowe
yes ni apotre aho yigisha abantu benshi kumva ko umuntu yokunda igihugu cyane kuko nta muntu agira bibiri ibihugu bibiri ujya wapi nuvuga ngo afise nationalité w'ikindi gihugu oya kiriya kiguhaye indaro ngayi inkomoko yawe ni iki ego yes mu gusuzira ibiko birabera mu gihugu kibanyi c'Ubuganda ndetse n'ibiko birabera mu gihugu kibanyi ca Kongo mu buseruko uno munsi ubona ari ibihe bintu mbega umuntu ufatira ko mbega uno munsi mu iterambere ry'akarere kacu nuko amakungu cyose n'akarere boheza bakagondoza inkozi z'ikibi zikareka kuzo zirahungabanya imigambi y'iterambere y'abandi bantu kuko iyo abantu bariko baragwana ikiba ca mbere ni iki nuko imiryango ija mu guhamba abantu bakabumbarira no mu gahinda abandi bagahunga no kuvuga ibyo basize barimye bisigaye ngaho canke ibitungwa birasanzaye canke n'abari bafise umugambi wo kubaka inzu ntibibaye donc urumva ni ca kintu gishoboka yuko akarere ni kironderemwa amahoro n'umutekano kugira ngo umuntu akore imigambi yiwe aticura ngo ejo ndatekera ibirago niruke nigashira ingufu hamwe nimba hariho umuntu cyangwa imigwi kanaka iriko iragomba guhungabanya imigambi y'iterambere ry'abandi bantu sibyo avuge bati stop kandi barabishoboye kandi bariko barabikora ivyo biruko mu gihe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda tumaze igihe tubona imiryango myinshi yama mu marira bariko bararira baboroga ko abana bariko barapfira ku rugamba ariko abantu benshi ati bagakomeza bahakana yuko ingabo z'u Rwanda zitari mu gihugu ca Kongo ngo rugamba bariko biragoye marira y'abanyarwanda bariko bararira sinumva igihe y'intambara zibaye canke abantu bagapfa aha kugira bakubwira yuko bo bahagaze neza ata muntu yapfuye mugabo paralelema kubera bariko bagwanira ngaha muri Est ya Kongo cyane cyane muri M23 natwigwaneho imiryango yabo yose iri mu Rwanda sibyo ugasanga bavuga ko atacabaye umugabo wajya kuraba mu miryango yabo bo bari guhamba baragandaye urumva kubera ababo badahambwa bagahambwa i Rwanda ucumenga bo nta ngorane ikigandaro kibera hariya none bagandara atawapfuye ibi ntihagire ntazobesha kuko barapfa mu ntambara iri urugamba stange de la mort ntibaje guterana amatomati baterana insasu zica baterana amabombe n'ibikompura bimara abantu n'indi mvugo rero mu rugamba uruhande rwose ruratakaza nta numwe ariko kira muri byo uretse bajya abantu bishize darabri bira ahantu hari sekirize bo bapatro bataja kuri tere abana babo batajayo bibereye mu mahanga bibereye mu ngo nziza amafrigo yuzuye ibivuguto n'amatako y'inkoko amafi bararya kuko bapatro babo bariko bakamisha ibiziga by'imiryango y'abakene ubu ni imvugo byo kameme abantu bari kubesha ngo nta bariko barapfa iravuga pase numvise umwana w'umukobwa nimba yitwa Fani numvise ahubwo ngo baramunyuruje sinzi ariko aravuga ati mu muryango iwabo hamaze gupfa abahungu 11 mu ntambara imaze umwaka udakwiye none ubwira nimba mu muryango wabo hapfuye 11 hari undi muryango hapfuye ngo 20 hari abandi bapfuye 5 cyangwa 6 umugabo agaca babwira ngo ntimurire kubera ngo ni intwari zatashe kubera iki iyo miryango y'ababarungika kugwana bo batagomba kuwabo hoho haboneka intwari mu kubura abana babo ibyo no kuvuga bajya bose bicaye igoma harya nta numwe adafise biza mu mufuko nta numwe ari kumwe n'umuryango wiwe nta numwe atanywa umuvinyu ku mugoroba bafise abakwiziniye harya bariko bateka indya harya uno munsi n'insasu canke ingurane basavye ahantu bariko bagenda basongonoza mu miryango y'abakene bateza gufasha biwabo bategeza kuvuga ngo ni imisanzu batanga ngo bagiye gufasha ngo bakecuru n'abatama ngo basigaye ku misozi me bariko bariha amabombe canke amasasu yahitanye abana babo ni fagitire bariko barariha mwa nk'ibyo bivuze bashaka bati urya muntu avuga nabi n'umuntu mubi cyane sibyo ndagomba rero kuko nitwa mugabo sinura kuvuga ukuri kubera iki miryango yose usanga bafise amavira ugasanga baguze amashato ku mabici ahantu kwa bakomakomeye abo baruberwa banyarugabo bakanyiki bande bananga n'ababisima n'abajya ba makenga hari imiryango yabo iri ngaho
none ifaranga rijya Corneille Nanga yanditse ikete asaba leta y'u Burundi yuko kugurura imipaka kugira ngo impunzi ziri mu Burundi afise igihugu kihe duhana imipaka ni perezida w'igihugu kihe intara ni guverineri w'intara ya n'umukuru w'umuhari wafashe izo ntara afise ubushobozi ubuhe canke uburenganzira ubuhe bwo kwandikira ikindi gihugu aseruka n'inyeshamba zafasha akarere none igihugu rigera gumva kigira imigenderanire n'inyeshamba zo mu kindi gihugu anko hariho ministeri ngaha iserukira Burundi mu nyeshamba Burundi bavuze ambasaderi mu nyeshamba za Muzanetro none yandika nkande ariko rero yasaba abakongomani gutaha ko muri Kongo ubu hari amahoro mu bice bafashe bahunze Burundi ko babuhungiyeko ntibahunze nanga nyene kubera ko yaje ubuvira akavuga ngo yahafashe akabesha ngo abene gihugu bose ngo bakomye amashi bamwakira mu nyuma gace yivuguza avuga ngo bamuhunze none nabanza rindire iyo strategie yo guhamagara abanyagihugu ariko ari makenga canke wiri ngo batazana imiryango yabo ni bimwe by'imfisi yigira intama sivyo oya ntibyokunda nta bubasha na bumwe afise uwo muntu wese yahunze harazo yahunze nico yahunze ego hari umuntu n'umwe urabona ngaha bavuga ati ndagomba guhunguka abarundi bavuga ati ntuhunguke ninde wumvise ntawe pe ntawe ninde habe n'abahunze kera bari ngaha ejo bovuga bati twebwe dukeneye kwitahira avuga ati niki nta kibazo cyari n'abakeneye imiduga bobaha bati sawa reka tubapakire mugere ninde ariko arabisaba ko atatwa nanga ko atafashe ngo yanexe ko ikete canke petition y'impunzi zamwandikiye zivuga ati nyakubahwa nanga niwe twizeye aho twahungiye nta mutekano tuhafise none dusabire dutahe twibera aho baye hari ibyo yavuze oya none nta bantu babonye bakubitwa bakicwa n'inkoni ngaho abandi birirwa barahunga kubera abana babo umuvyeyi afise umwana w'imyaka 12 akamura ati va muhira uhunge umwana atazi yahunga ajo bamwe bakagwa mu nzira bahunga abo bahungu bananganye kubera babafata ko ngo bakabajana mu gisoda bakaje kubakoresha ibikorwa by'imiruho abavyeyi kubera amaze kumenya isinzi ry'abana bamaze kugwa kuri iyo misozi ya Kongo bakavuga ati mwana va mu rugo wiruka uhunge nibyashika Imana yakuzigamuka shika imbere uzobaho ariko nta kundi mugabo umutima wo gutanga uje gupfarije wenda bishize kwikumu ntibyoshoboka rero ntabyo avuze yandika ndashobora kwandikira Burundi kuko Burundi nta migendera rufitaniye na M23 yizwe nta relation diplomatique ihari hagati y'umuhari canke nyeshamba n'igihugu bijyana n'ibikunda nimba hari kugurura imipaka y'ubugabo ni leta ya Kinshasa ni Felix Tshisekedi ashobora kwandikira nyine cyo president Ndayishimiye canke Kayikwamba ministre wa affaires étrangères akandikira Edouard akavuga ati turabe duhana impunzi kuko bazatobeho zigomba gutaha nahone ntibashobora kubikora ngo birukana abantu bataha iwanyu babatumye ko sibyo mu gihe impunzi zitumva ko hari umutekano nta bubasha dufise rero nibaza yuko abo bantu kuvuga ngo nanga yaranditse nabandanye yandika yaravuze umwanya wo kwandika none hagigomba ko birirwa ari ikintu rikarata aho amabomba akorokera batariyo birirwa ku rubugu ni dame harya hanyuma imashini zibereka ama message gusa ko miliyoni zashitse ko nimba ari ubutare canka ari ikindi kintu cyashotse barabaha message bati noti yinjiye komeza wigaramiye harya bafise abantu nyene babatuma kugira ubuzima bwiza ibyo bintu nibarabe kuko umuntu akubwira ngo tuje mu ntambara ariko akiza ati genda jewe nsigaya arakubesha nibyo nigeze no kubwira abantu mu gihe cy'imigumuko naga nti mwe murabesha abantu none we ko abana bawe bangana naba we bari kutababwiye ngo bajyane n'abandi suko uzi yuko hashobora kubera y'ingora n'umwe ngo zigira abandi we gwawe bareparanye bari kuyiga ba bantu icyo bintu babasutsemo bironkemo ubutunzi bwawe bige baje ahantu hari umutekano barondera ahantu hatekanye sibyo hanyuma
aba bandi bagombe bapfe mugabo wowe uri kurinjiza none winjiza iki sinjya z'amaraso uri kurarya yego rero nibaza jewe ibyo bintu jewe ndi contre intambara ibyo kuvuga ngo abantu baje kurwana n'ibintu ubona ko utazopfa unashitseko nabone hajya bagwana babizi yuko umunsi mu naka azosubiza yego yes mu gusozera rero no munsi ugora bwishwa ko ngomani s'abanyarwanda abanyamurenge benshi bariko baratakariza ubuzima muri iyo misozi mbega ni buhe butumwa bohereza abantu bari ku rugambo no munsi bariko badukurikirana kumbure abanyarwanda abanyamurenge ndetse n'abarundi bo hariho abagenda kubera ibishobisho bavuga bati tugiye kubohora tugiye gutabara ni sawa kuko nta muntu n'umwe yokumva iwabo habangamiwe uyumva anezerewe canke ngo areke kugira ico akora bishoboye mugabo no kuraba yuko iyo propaganda yabaye bagakurikira niyo ndaguha akarorero gatoya nabivuze na kwapasa abantu baragingaho baranditse inzandiko barungikiye amashirahamwe atandukanye bibagiye yuko hari ibindi bintu bari baranditse bati nyabona mutabara ubwoko bw'abanyamurenge abarundi bari determine baje gukora genocide abarundi batinya kuba bane ba mama nimba ari twebwe mutinya reka twebwe twikinjurira none munsi kubera ko ahantu havuye ibirindiro by'abarundi ariho hasubiye kugwa cyane abandi bana b'abanyamurenge none munsi bagipfa gushika uwo munsi bariko bicwa nande nabo hari abapfa bicanye hagati yabo sibyo none wumva inyungu niziye inyungu niziye uravuga ngo guhamagarwanira igihugu ufise kandi ari icyawe deke ukirimo rero nibaza yuko abantu bakwiye kuraba bakaraba uko hariho imvugo zo gusukana jewe mbwiye ngo tujye kurwanya naka oya mvuga nti ko ari we wasomborokeje urugamba je ndemera ndaza mugabo je nza muri ringi ari uko uvuyeyo ntiwombwira ngo ntangureyo oya njija ringi genda bagukubita zo ku mazuru je ntakunda wewe ni nabona uremvye naye ndagwana mugabo kumwe ngugenda nkubitwa izanyirizi wawe ntibishoboka nicyo gituma rero n'ibi bintu abantu basukamwe abantu ngo ni za generation Z ngo ni za generation nimba ari zande bakabwira ngo genda mwirukange mugwanye mabarabara aba nibi muturira abantu muturira ibintu mubomore musambure les conséquences ntizishika kuri bajye bagutumye zishika kuri wewe zishika kuri wewe ejo niwakomerekerayo tuje kwibaza ngo nibashika mu bitaro bazokurura n'ikinini nta na taramusini bazokuzanira habe na paracetamol y'umutwe ntayo bazokuzanira mugabo ubinyungu zaba zabazishitseko abantu nibakorera igihugu cyabo nibubaha indongozi ibyo barekarama hariho amanama indongozi zorganiza misi yose iwacu ho harimo n'agasunuzo kuko n'umukuru w'igihugu araho ikiganiro abene igihugu bose bakavuga ibyo bakeneye bakavuga n'ibitagenda mugabo umuntu azokubesha ugiye gutera amabuye inzego z'umutekano ugiye kurwana n'igihugu kanaka uvuye ku ishuri sibyo cyangwa wari umaze iminsi mu tundi turaka ahantu nta kintu na kimwe uzi wambaye itene gusa bavuga ati forurase abahungu bageze formation bazokutikura rero umenye uko mu bisanzwe biragoye kuko nk'ubu none evaluation niyaba urugamba ni rwamara guhera ko mbura n'ubundi rugiye kurangira sibyo ibyo bavuga ngo basubije naho bandika bajye basubiza byose vuba cyane urabyumva none iyo miryango yabuze abana bangana gutyo imiryango yaririwe inka imiryango yatakaje ibintu biri amaze akabomboka iyo fagitire ndazoyirira uruhombo ruzosigara kurinda sabo none kubera kimwe n'abo bantu batumva bagaha ugutwi canke bagakurikira umuntu babona yuko areka kwegera ikara mu gashambara abantu duca ubwenge rero ivyabaye hiyo hakurya byigisha abantu noneho twe iwacu biranaryoshye kuko ibitandukanye abandi twe babihereye ko kubiheraheza byahezeza amani umwasi mukuru w'umuntu ngaha si ubwoko kanaka ninda inzara yo nabindi ibyo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi ngo
ngo ubutegetsi ngo turabizi twaramaze gushira Imana imbere Ego. turabizi yuko uburongozi bwose buva ku Mana kandi bibiri twibwira ngo tubwubahe nubwo umutegetsi atova mu nda yanyu kuje mu muryango wanyu yavuye n'Imana yabishize bikumwe nayo iragutegeka none urayigambarira ngo uzogira amahoro rero nzokubaha hanyuma ibyo usigaye nibereho ko mbaye nawe rero ukambwira ngo tugiye kurwanya furanike barisha banza ari utangura ndabigumva fise ngiye kurwanya leta ngati oya tangura banza utangura imbere je ndahamba inyuma gatoya turi kumwe muga sinzijana yes yego report Isidore Mbayahaga ndagushima cyane gose ndetse n'abarundi benshi bagushimira cyane ku ntambwe wateye yo kuvugira mu bisata bitandukanye yego ijambo norangiriza ko amahoro ntagira amanda abantu baje ngaho ngo tuzohimba amahoro twaronse uyu mutekano dufise ntage mazotwosha kugira ngo dusange turahungabanije canke turawitesheje inzego dufise nimba zaduhama zaduha umutekano igihugu cyose tukaba turi mu bikorwa by'iterambere atamuntu arara ku mugono wundi canke atinyuwe canke avuga ati ejo ndiruka kanaka reka tuzishigikire reka twubake igihugu reka tuje hamwe twese nimba ari bitagenda neza tubikosorere hamwe mugabo igikorwa kihari nuko twese kugira bikunde tugomba kumenya iyerekwa igihugu gifise tukubaha indongozi hanyuma ibyo dusaba bikenewe tukaraba yuko mu kubura kwabyo tutabivuze mu ruhara yego yes merci beaucoup wese dukurikiranye kuva ku ntangusha kumere ya Apotre Isidore Mbayahaga benshi mukunda mu bitandukanye asante sana wese dukurikirana